meze neza ndashima ni byiza cyane naje meze neza ndakubonye uri kurapita ngaha mu gace k'iwacu cyane uvumenga nifuza kukumenya sinzi yuko wombira akazina kawe nyimba ntakugoye ndiko ndapita cyane kundayangana biragoye kuvuga w'ikirundi kiragoye ushobora kubitahura uko ariko mu ncamake niko nashatse kuvuga okay sawa nta kibazo kurambaza uko none yitwa je nitwa Delisia kazina keza nanje nitwa Kevin abasanzwe nyene mba ngaha mu Kanyosha usanzwe nkorera nimba ntabagoye mu makaniro kanyu kugira ngo tuzoze tubaganira byoroshye okay nta kibazo Delisi ndabona mwari ku rugendo mumbabarire cyane nyimba nabagoye ariko nizere yuko tuzoza tubavugana kandi ndishimiye kubimenya. Okay, merci. Ivejewe rero nawe ndakubona sinenzi kujuju bigenze gute sasa rero ujya mu nteremu ndamubonya rero umutima ngo mani ndavuga rije guhera ngahaye amahirwe atari imwe mu buzima nano kumbwira iyo ugiye nengo iyo bakwasa iyo usanga ari gisasu ugakwasa nari kwihangana kubera buyanye umutima iyo kujanye hari igihe usanga ubuzima bwawe ari ubwabo ariko mu gihe ubwitesheje bro kaba kabaye kubw'ibyo rero ndamusabye nimero arayimpaye wese kugira icyavuye je ntaribi nanjye reka nicikire we tuzobona Sista karibu. Merci beaucoup. Karibu bisange. Kako. Ashobora kuzikwijo no kubanzimaye ugatangura na gatangura. Ndabibona. Gusa je nuko nezerewe. Ugiye umwana mbona kuva shika. Naratuyenga. Ndemeye wanje nawe kuva muri telefone baje. Kuva. Ibyo byiwe aguma atacinga. Matacinga kwe. Gusa je naho nduhiwe meze neza kubona winyishije wanje bantu ndamukunda. Gusa kubanza naratwenga. Yashasha. Abandi bana bari kumwe n'abavyeyi babo baratwenga baranezerwa. Ariko jewe ndi kumwe na mwebwe mbashavuye nta munezero eske jewe mwantoye mw'ibarabara mwantoye ku biti mwantoye mw'ishyamba mwantoye he Wafashwe ni? Yafashwe niki? Aho naratwenga. Murashobora kubona ngaha n'umwana imyaka n'imyaka udashobora kumenya ko umwana ameze neza. Raba mu maso umwana no mu maso ushobora kubona ko n'umutima wiwe uri mu kumeneka. Raba mama wiwe bwiza nashobora kwiyumvira abaze n'umwana ati basi umwana yemeze gute uko umwana we bazishabura kugana mume anamubwira ingene yibyo bro umwana nyamba atakubije uramunda mutwe twibani hama ngira niho yomera neza atekanye hamazogaruka sivyo ntanganisha Raba nyina wiwe nyamba yuko afisinya telefoni zimvye yigumira muri telefoni ntashobora kureba umwana namubaze basi afuma namubaze ati mwana wanje ubuziki ugira nuko komani yonda namuravye nanje mahona bahomba no kuri
raba ibyo uriko urakora mu rugo reka turabiraba sister uwo ni umwana wanje je naramwivyaye ubu nta kibazo na kimwe azoshobora kugira aho gahinda kose ubona ariko aragira ntugire ingorane na zikeya ariko wibuke yuko ureka kugarura inteni ikiri hasi irenze nyiramukabira nkayo hato numva mbabaye umubabaro ntabwagiye n'umunsi ndawugize umubabaro mbabaye ndawuterwa na mwebwe tena n'umugenzi twigana akaza kundaba mukamusora nk'imbwa Shasha ntukire ngo je ngo ndakwanga je ndagukunda kuko sinari kuza ngasanga iriko muragira ngaha je nk'umuvyeyi ndavyihangana goca kabiri ukaza unzaniye inda y'indaro canke ushaka ugire nk'ivya nyoko wawe nivyo keneye sister wihangane niba umushikiye mw'izindi ubu wihangane akaguma yibereye muri telefone ukamenya ntazi n'icyo ndi kujewe ushaka kumubona ntiwamuvyaye igise n'ikikumamo kirababara nticakubabaje wowe ufise umwana cyangwa urafise abandi bana atari sister nuko ndi umuntu w'umugabo mba narataye ndomoka kubera uyu none ibibazo bidashoboka ukemura wowe uri umuntu w'umugabo murebye yewe jewe cyangwa ushaka je zinaguha wowe ukeneye gukemura ibibazo nk'umuntu w'umugabo nta muntu w'umugore akemura ya mugore ari we ntambamye yawubona kuramo muravuga mwemejambo yose ntanabuze aguma hose uyu niko yimereye ubu niko ameze narahize ibyiwe narabuze ariko byose ngiye kubyikemurira shasha wihangane mwana wanje nabumviriye hamwe nibaje kuba mwanyoye niko mujya kubikora ishaki mbega ubahonjanye n'abayazanye ahantu hose usanga ari wewe icoro nyacoco wibuka umubano wanje nawe uko vyagenze akazi ka misi yose je numva kandambiye wowe misi yose bose ashitse no gushika ntuka none ibi bintu bizohera kuva ryari uno munsi mbona n'ubutomati bampaye mengo mbona kwiho aza kwisibangura mana ikego ngo ibintu vyo ngaha vyose nakajagari gusa bose numva n'amabuja baguma mu mishwano none ibi bintu bizohera hehe nanje nkaca numva mera guma mbwira ngo ndongore aba mnama ndabona ukuntu biriko barajyana none ibintu bizohera hehe asigaye atanga n'uturasiyo dukenyi yambara amasiresi aterwa n'umugore ntavyonzi ese nzi no ku kwezi ko bazova banantera na nyasafuriya tuzo kubiteka kunye imenya nibagwara amacinya nazomba akane n'ubundi mbona bambera murofu mugabo kureca yabosi nubwo ayivugiye hanze mawe umugore mugiye sha kivyo kurongana ngo ndabihera kuno nabibonye sore nzaba ndihungira kuko ndabona bose aho bigeze nzaba naturubu yo karabaye ega sinagira nongere y'umuntu n'umunsi ntibari
Beba mpungu. Haude wewe urakomeye. Urabona ahantu uri kuratekera ngene hasa. Nta n'isoni. Mahuje. Umukuzo warahize. None ushaka ndahagirije intoki bwaca ngo ramapfunje nzi n'abagaburira amavunje pe. Bazi ko umuntu yakoze mu bicafu byinshi usanga yagwaye amavunje kuno. Nene byo mushaka. Ariko ndakubazi. Warambwiye ko umukuzo waheze. Ubona sinaguhamera kugura ubundi. Jine nabivuze kuva kera nimwe mutigeze munyu. Eka ibyo tuvyihutse. Mbe kuva aho watekeye. Nturahisha. Eka je mfise yongiranje. Bamuhungu reke kuzuramura mu mutwe. Mahuje. Mwe muduha amafaranga bwiye. Hama mugaca mwidoga ngo twatebije guhiga. Ne kubera ko boss b'ubu musigaye mumeze ko. Rega natwe turafise yo twavuga. Sha, numva ibintu byandambiye kuri ibintu byo ngaha muri urupangu. Ibari hataye n'ubutungo umengo namba no kwiteka ko mabuze umengo aramye amasureza. Muri urupangu ni kujyana. Nashasha twaro twiyagira neza sinzi yagiye. Sha, kana byivema nanje ngo ndakura karenge hakiri kare ndabona ntibigiye koroha. Inyangane cyane kuba natevye ariko reka nizire ko naho natevye ijambo ryo ryacadindiriye. Sawa mwakoze kuza kandi. Hanyuma ikintu nagucatumye ndaguhamagara sikindi. Shaka unkorera idiri. Kandi ndaguhamagaye ndakwizeye. Ndaje nta kosa wewe ukora. Iryo diri sirindi. Jeffis umudamu w'umugenzi. Umudamu w'umugenzi rero umugabo wiwe barabanye ariko ntashaka ko bavyarana. Shaka ari uwo mudamu umubere urukundo hanyuma umucanishemo n'umugabo. Ndavyumva kandi cyane. Gusa umenye neza akazi nkako ko gutandukanya abantu bubakanye mawe nakazi gakomeye cyane, ariko reka nizere ko amafaranga byose abikora. Sindi muri haba ndi rero jewe bari kora amajambo yabo meza ku mafaranga makeya canke birekana amenyo yawo ku mafaranga adafatika. Je sindi muri abo. Reka nizere ko amafaranga hari kandi akwiye bisigenda gukora ibyo wifuza. Twatandukanya gusa umwosha hari undi nkumushira hari. Umviriza nakubwiriye musore. Kuburyo ujya mugabo wenda mukeneye. Amafaranga sikibazo. Ayo ushaka yose ndayaguha. Iyo ni fana naguhaye. Agasigaye nayo urama nimero ya konti. Uzasanga munzu ukuntu uri seriye kandi ibintu byawe byose ugerageza gukoresha ubwenge ukabishyiramo amahera. Erega amahera niyaza imbere muri byose. Kubw'amahera reka nje gutanga amajambo yanjye meza mpengera umuntu bidakenewe kugira ngo ndayakorere. Bisigaye nabyo ndakunkira nimero akazi nzogatangure avance iri kuri konti.
iyo mifuko bari bakudara muri none shaka yuwo amafaranga yose uzozorayenzanira ngaha kubera hariho business aho dukora n'umugabo wanje isaha yuko tugira hano dushira uburyo hano kugira twiteze imbere biba byiza kuko umufuko uhetse unzanira amafaranga nicyo cyonyine nashaka tumwana muri kino gikombe ngo mukorane business n'umugabo wawe tina mutarane sa niyo ukora business n'umugabo wanje gisora kwa tutanitswe abakora ama business bose baba banditswe mwinjiriye mu buzima umukozi wanje na buri manager wanje natumva neza mwabuja sorry ariko yari impanuro yagusa ntabwo nenda gutegetse kandi ntabwo nenda kwinjiye mu buzima ariko ntiwibagire yuko ubika amaso ariwe kuburangiza uzorabe n'izo kwicuza naho byo aragukunda ariko iyo bagukunda ntashake ko muvyari wa mukobwa uraraba neza hari ibiri nyuma y'ivyo bintu kuko nibyumvikana niyo bagukunda ngo ntashake ko muvyarira nakana uraraba iki nyuma y'ivyo bintu ndagerageza ariko sincika intege ndiza kudutse kubera akazi kenshi ashika yarushe basi no mu gitanda kubona aza nanasinziriye none gashaje byo muri ko murarondera mutagira nakana muzorishiraye muzosigara n'abantu uraharaba neza kere ukaguma ndakubwira tubwenge uratwagwa ku buryo mva mu cyumba nkaza nkagera ahantu hicara ntumenye ko hari umuntu yaje sorry basi nyene nayiko ndaraba ibintu kuri telefone nicyo tumwe oya vraiment nawe urasarisha mve mu cyumba nze nicara aha ndahamara iminota wimereye uku aho usanga ushuhijwe umutwe na bimwe umaze iminsi umbwiye nacyo nyene birimo ariko sije bindadishinya muri none ufise ikibazo nyabakire ashiri nta kibazo ufise ariko no tubanye imyaka myinshi urabizi rero iyo ufise ikibazo ndabibona birimvira ko nafise ikibazo nkakiguhisha kweli benoja no kwiyumvira iki ndiko ndabona ji nyene ni ikibazo nyinshi kibaye kuri telefone cyo niko ndiyumvira ku buryo ntakimenya ndakubera ikibazo nawe ntacyo bon rero nyimba atakibazo ufise sinzi ko nagenda ku kazi sawa akazi keza kandi amafaranga yarashyiriweho yahetse wari umugore wabimbwiye ejo ariko amahera nayasize hajya nyine nkunda kuyasiga urayatora ukabizi sawa rero we ugira umunsi mwiza I love you too